Bikiri binyegezwa kuko se barundi kuva gifata agishikira amabanga yo kurongora abarundi icambere yavuze ko azovugurura bwari ubutungane kandi n'ubu turabibona ubukigoro kwiwe ko ubutungane aguma bushinze ijisho igihe rero se barundi aguhaye amabanga simvuga kuri uyo mugwi gusa jewe mvuga nti nabari bo bose yahaye ubutumwa bakaba atariko baraburangura neza nababogoze abashire mu kibanza bakwiye ata kuko igihe cyo kurira carabaye igihe cy'uko abantu baboroga carabaye harabe igihe cyo kwiyumvira ati mbega ndumurundi cyangwa nduwande rero nitwoguma muri ivyo naravuze mbere ndanabibutse ko navuze nti birakwiye kuva mu mashi bikaja mu migere rero je ubwanje ndamuteye intege kandi nsubiye gutera intege ingingo zose afata ziza zigwanira ineza y'abene gihugu izo ngingo ndateka na mwese tuzishigikire kandi by'ukuri igihe cyose abantu iyo bashize hamwe bakaje umutima n'inama bakaje ingingo n'inama ibintu biraja biratungana rero aba bantu rero baraye bafashwe mbere ubu tukaba tuzi yuko bamaze gushika ku musaga by'ukuri zijya ngingo yafashe jewe murazi ko inzana nayivuze ko nti warashinze komisiyo iyo komisiyo harimwo abanyamanyanga n'abandi beza kuko ntushobora kuba wahawe ubutumwa nk'ubwo uca ugenda mu bantu bigorewe b'abanyororo ngo mpamahera ya idosiye yawe ngo dusanze ufise amamiliyoni menshi none imbere yuko tukurekura ngo duhaya naya twebwe mwishame ntabariza nukuri igihe cyose ho bari abantu bashaka konona ineza y'abanyororo abo bantu ndibafatwe kandi ndibaza ko mujya mugwi wari washinzwe atari bajya gusa harimo n'abandi kandi nibabandanya barondera bazobona ababijejwe yuko batari bajya gusa ndanakwibutse yuko tufise twaraye tubonye akanduro kibara n'akamaramaza aho twabonye umunyororo abanyororo bashika bane bamaze imyaka 200 batararenguka imbere y'umucamanza bari mu ibohero rya Mpimba ivyo ni ibintu twaraye twiboneye kandi biteye ikigongo hamwe no nca nibaza nti mbega barundi umutima wacu uri umuyobozi w'ibohero ukabona uwo muntu amaze iyo myaka ubutungane rega ntabwo wabukimuza kuko usanga benshi ari abacamanza batendereza abantu benagenda guhakarorera we nko gupfunga umuntu uramuciriye urubanza urashize ko ihadabu kuva baho n'umuryango wiwe naho bokorakoranya amatongo bafise batogura batoronka iyo hadabu waciye uwo muntu waciriye urwo rubanza mbere ukanarenza ko ngo azopfunga imyaka 200 ngo imyaka igihumbi tuzi neza yuko ata muntu arenza warambye atarenza n'imyaka ahiwe wacu niho twavuga tubanze dusimbataze tubanze turabe yuko dusize vy'ukuri amabohero ari ku rugero rukwiye amabohero atari mw'abantu benshi bendenga mu rugero ari nacyo gituma mubona yuko igihe se barundi yatanga ikigongwe ari we yaciye agira ingufu nyinshi kugira arabe neza yuko abakigiriwe ari bo bazokigirirwa nyene bagasubira mu miryango yabo ubwa mbere na mbere twari twabivuze aho hejuru ko dushima ko se barundi byukura umukuru w'igihugu yaje ashaka guhindura ubutungane mugabo naho bigorana nyene ugasanga harimo intumva zidashaka ko ubutungane buhinduka igihe se barundi yari ariko arashikiriza ikiganiro abene gihugu twaravuze tuti ivyo ari byo byose turabisubiramo abantu bene abo badashaka kumvira se barundi ingingo aba yafashe kuko nobaha akarorero umukuru w'igihugu arashobora kugira ikigongwe igene itarike 31 hanyuma ugasanga abantu bagiye kurekwa mu kwezi kwa 10 mu kwa 12 urumva yuko uwo muntu ari umumama yari afise imbanyi y'amezi 5 akaba yakigize ikigongwe mu kwezi kwa itariki 1 dufata itariki 1 agaca tamwe uko kwezi urumva yuko uwo mwana yari yarokowe na se barundi kugira avukire mu Burundi atavukiye mu irya situation yo mugasho urumva yuko uwo mwana ntaba kirokotse avuka yitwa umunyororo bega abo bantu baba bavuye muri iyo minyororo itandukanye bakageza bakaja mu buzima butandukanye mu bakurikirana gute inyigisho zabo zirahari kugira ngo bumve yuko
ubuzima atari buryo babayemo mu mpimba canke mu yandi mabohero, ariko kandi hanze hari ubundi buzima buhamagarira gukora kandi mbere no gukunda igihugu cawo cabibarutse. Mahishimira Imana murongo ishiramwe ntabariza nemeje kuvuga mu kanya yuko tugiye tuyage kumure kuvyo tukunze kurumva canke mbere tukanabona aho usanga hariho bamwe mu bo musanzwe muvugira mu bo musanzwe mushigikira mu bihe vya misi yose mu bikorwa vyanyu, ugasanga no munsi yagira ikigongwe n'ingingo y'umukuru w'igihugu mugabo ugasanga buke yasubiyeyo, hajya haba habuze iki, haba habaye iki, iyo mubimenye mufashe iki kugira ngo kumburi wa muntu ntabo kuja kuba mu munyorora, ahubwo aba umuntu aza kwigisha ivyiza by'igihugu, aza kwigisha ivyiza by'u Burundi, afashe mu iterambere ry'igihugu. Ubwa mbere na mbere ho nagira ndababwire yuko muri zijyanzo 11 zo mu Burundi navuze, abajayo baba bafise imico itandukanye. Hari abusanga nyene bapfungiwe ibyaha bamamwo, tufate nk'abasuma, ugasanga ubusuma iyo ngeso yari yagiye hakosorerwa ntihere. Rero nibo uzosanga ejo se Barundi agize ikigongwe, ugasanga basubiye gufatwa, arwarekuye agaca abona imfizi y'impene y'umuntu ntayihanganire, ugasanga arayihitanye. Birumvikana rero yuko aho yaragiye baca bavuga ati ntibati ingeso ya ngeso n'ubundi ntayo yayihevye. Naho rero twebwe bica bitubabaza mbere nuko bitaduca intege byo kuvugira abanyororo n'imiryango yabo, kuko abo tuvugira dusanga harimwo by'ukuri bahise biteza imbere, ugasanga mbere n'abasubiye mu miryango yabo yiravye ukabona n'imiryango ishemeye. Abo rero tuvuga yuko baba barafashe nka nkama ibi byo twabahanuye, baba bakiri mu ibohero. Rero abo rero bafatwa bapfungurwa by'ukuri n'ubu ndabisubiyemo, muntu ugize amahirwe ukava aho hantu hataryoshe, urazi ukuntu ujayo, nta gutegura ukuntu apfungwa, umuntu abona yinjira kandi ntamenya n'umunsi azosohokera. Niho rero tuvuga tuti yemwe bene wacu mupfunzwe, mutahure yuko igihe ugira ubwo buntu ukava mu iryo bohero hariho ibintu bibiri ufatirwa muri ayo makosa, uranduruka ukaba ruhebwa, bakavuga ati bamucire umukenke. Ariko rero tukavuga tuti abo bazima nabo bacu bataha bagafata impanuro twabahanuye, ugasanga bagiye ku kivi, ugasanga nk'uko iki kiganiro dukunde Uburundi bwacu, ugasanga bagiye gukunda igihugu cabo, basubiye mu makoperative bayashikiyemo. Abo bantu by'ukuri turabateye intege mbere mu minsi iza tuzohava aribo duhera ko gufasha kugira by'ukuri dukunda igihugu cacu kandi twongera tugikundisha n'abandi, cyane cyane abavuye mu mabohero hamwe n'imiryango yabo. Mbere ntibibe uku aha mu Burundi gusa, kuko vuba turasimbira hanze tuje gukorerayo, kuko hariho benshi bagumye bidusaba bavuga ati ivy'ukuri mukora ibikora inka, kuko turavye ukuntu muriko murabikora mu gihugu canyu mu kugwanira agateka k'abanyarwanda n'imiryango yanyu. Turifuza yuko irishiramwe ryanyu ryoba international. Tuba rero tubifashijemo n'irebe mbe n'ibindi nyamakuru n'andi maradiyo, turizera yuko igihe mugabo kumwe ruve bukuruka kwira hose, twavuga tuti igihe tuzoba twajabutse mu yandi mahanga kugwanira agateka k'abanyarwanda baho n'imiryango yabo, ahiwe wacu niho twavuga tubanze dusimbataze, tubanze turabe yuko dusize vy'ukuri amabohero ari ku rugero rukwiye, amabohero atari nk'abantu benshi bendenga mu rugero. Ari nacyo gituma mubona yuko igihe se Barundi yatanga ikigongwe ariwe yaciye agira ingufu nyinshi kugira arabe neza yuko abakigiriwe aribo bazokigirirwa nyene bagasubira mu miryango yabo. Benyene mukiraho Jean Marie Nshimirimana murongoye shirahamwe ntabariza, umukuru w'igihugu c'u Burundi arakunze gutanga ikigongwe ku banyororo bari hirya n'ino mu mabohero kugira ngo bave aho bari basanzwe baba muri ayo mazu abafungiwemwo,
mugabo kandi baje mu bikorwa by'iterambere mu bikorwa byo kugwiza umwimbu mu mihani wabo aho basanzwe baba mwakira gute mwene cyo twigoro ubwa mbere na mbere twari twabivuze aho hejuru ko dushima ko se barundi by'ukuri umukuru w'igihugu yaje ashaka guhindura ubutungane mugabo naho bigorana nyene ugasanga harimo intumva zidashaka ko ubutungane buhinduka si ivyo bigorana biri muri byinshi rero tuvuga tuti dufise umukuru w'igihugu twarabivuze itariki 27 z'ukwezi kwa Kigarama igihe se barundi yari ariko arashikiriza ikiganiro abene gihugu twaravuze tuti ivyo ari byo byose turabisubiramo abantu bene abo badashaka kumvira se barundi ingingo aba yafashe kuko nobaha akarorero umukuru w'igihugu arashobora kugira ikigongwe igene itarike 31 hanyuma ugasanga abantu bagiye kurekwa mu kwezi kwa 10 mu kwa 12 urumva yuko uwo muntu ari umumama yari afise imbanyi y'amezi 5 akaba yakigize ikigongwe mu kwezi kwa itariki 1 dufata itariki 1 agaca tamwe uko kwezi urumva yuko uwo mwana yari yarokowe na se barundi kugira avukire mu Burundi atavukiye mu irya situation yo mu gasho urumva yuko uwo mwana ntaba kirokotse avuka yitwa umunyororo niho rero tuvuga tuti utwo twigoro twa se barundi ntitube ntabari ntabariza yonyene tubona namwebwe abamenyesha makuru mubona neza utwigoro twa se barundi agirira abarundi atibagiye n'abanyororo niho rero tuvuga tuti twamuteye akamo by'ukuri indongozi cyangwe abo yashinze amabanga batashaka gukurikiza ibyo yababwiye abo bantu ntiboba bari batumvirawe twovuga ko yo bashira mu kibanza gikwiye cyane cyane yuko baba ariko barahemukira abene gihugu kuko by'ukuri se barundi avuze nta wundi muntu yomuvuguruza niwe ari hejuru y'ibintu byose arakunze gukebura kandi yongera ananegura imyifato ya bamwe mu bakora mu gisata c'ubucamanza aho yerekana by'ukuri ko bariko baradiniza igikorwa baba barahawe biga muri ntabariza namwe niko muhora mubibona kumure canke nikakagoye k'umuvyeyi yamariko aratera avunira abana biwe ntibikiri binyegezwa kuko se barundi kuva gifata agishikira amabanga yo kurongora abarundi icambere yavuze ko azovugurura bwari ubutungane kandi n'ubu turabibona ubukigoro kwiwe ko ubutungane aguma bushinze ijisho n'akarorero n'ikimenyamenya murabona ko uyu mwaka wa mwaka wo kugura ubutungane atavyo yakoze bituruka kuki yavuze ati nibabanze bareke kujya ibiturire babanze bahebe izo ngeso mbi zose tikuko nta guserebura abene gihugu bakirira bagituntuye kubera batuntujwe n'ubwo butungane rero se barundi murumva yuko afise ishaka giwe muri we mbere ni kigumbagumba cishi cyuko abene gihugu batariko baratunganizwa n'ubwo butungane mwazi ko ari we mukuru w'ubutungane ari we komanda supreme rero tukavuga tuti ivyo ari byo byose twebwe ingingo zose yofata zijanye no guhana cyane cyane abatubahiriza ibyo abene gihugu basabwa cyane cyane nk'abacamanza batatunganiza abene gihugu abantu baguma barundarunda abantu mu mabohero ntibibuke yuko agateka kazi na muntu aho gahera nabo ari aho gatangurira tukaca tunavuga tuti vy'ukuri nimworabiraho akarorero ko se barundi tushime ko tunamutera intege kubu ivyo ariko arakora ativuguruza kandi ivyo avuze ubu abishira mu ngiro twibutse n'abarundi n'abanyoro bene wacu barimwo uyu mwaka ko yawisuye umwete murabona rero ko yawisuye umwete nitwe twambere bambere dutangira kugira umwete ni babo camanza bategeza kugira umwete bakarenganura abantu barenganye bakarenganura imfuvyi n'abapfakazi bakareka kudendereza abantu kuko usanga benshi ari abacamanza badendereza abantu benagenda guhakarorera we nko gupfunga umuntu uramuciriye urubanza urashize ko ihadabu kuva baho n'umuryango wiwe naho bokorakoranya amatongo bafise batogura batoronka iyo hadabu waciye uwo muntu waciriye urwo rubanza mbere ukanarenza ko ngo azopfunga imyaka 200 ngo imyaka ingahe igihumbi tuzi neza yuko ata muntu arenza
warambye atarenza n'imyaka 95 waba yarambye cyane. Mugabo bijya biba byanditse mu mategeko ni n'amategeko bariko arakurikiza. Umufaransa yavuze ati ukuri kose so kuvugirwa habona kuko urashobora kugira ikintu cyo guhahamura umuntu none uwovuga ati ni zero apfunze waze tumuciri wo guherayo ivyo byo nyene ntibyari bikwiye utarinze kurenza ko n'imyaka umuntu atoharura umenga ni nkina mico uri kuragira uri umucamanza ivyo rero tukavuga tuti ni habe ubuseriye nkuko se baronda bivuga ucurubanza byukuri wabanje kusuzuma ingingo no guha karorero ubu turafise abantu barenga majanane barekuwe n'amasentare barekuwe bejeje na sentare ntayinyuzwa bakiri ngaho mu mabohero ndanakwibutse yuko tufise twaraye tubonye akanduro kibara n'akamaramaza aho twabonye umunyororo abanyororo bashika bane bamaze imyaka 200 batararenguka imbere y'umucamanza bari mu ibohero rya Mpimba. Ivyo ni ibintu twaraye twiboneye kandi biteye ikigongo. Ni hamwe rero nca nibaza nti mbega barundi umutima wacu uri umuyobozi w'ibohero ukabona uwo muntu amaze iyo myaka ubutungane rega ntabwo wabukimuza niwe muyobozi w'ibohero ubuze uwo muntu niwe muyobozi w'amabohero mu Burundi ubuze uwo muntu abo bantu kubera ihabuziki tubwira umushikanganje w'ubutungane tirekura aba bantu habuziki ko yatubwira umushikiriza manza kizigenza wa Republika taba abantu by'ukuri bamaze iyi myaka mutarashengeza imbere ya sentare aba bantu barakwiye gutaha niho rero tuvuga tuti twebwe rero utwigoro twose tuza turaba ineza y'abanyororo n'umuryango yabo twebwe muri Ntabariza twaremeye mbere turanasheta n'agahanga turavuga ati ivyo ntavyo tuzihanganira igihe tuzoba tugifisa akakarimi tugiye bagiza tukanaba tufise n'inkomezi zo gukora ivyo bikorwa tuzokora mpaka karenganyo n'agasuzuguro kavuye mu butungane na cyane cyane ko tuzi yuko ejo umuntu aragupfunga hirya ejo ntabari wakufungura mbe nyene ko mukiraho ubwo buzima nubwo mwabayemwo nka Jean Marie Shimirimana arongoye Ntabariza kugira binde bishika ngaho aho munyorora amara imyaka nkiyo ataraje biri butungane ku bwanyu biba vyavuye kuki gute binde bishika hiyo uwo muntu kamera nk'uwibagiwe n'ubwo butungane nyene kandi ariko mufise mu bintu yako ubwa mbere icyo twovuga kugira umuntu ahebwe gutyo haba hariho icyo twokwita ama responsabilité umuntu ataba yakurikije yiwa ibyajejwe ntushobora kuba murabona ndeka ndabaha akarorero mu ibohero haba hariho ibisata byose haba hariho social haba hariho juridique haba hariho vy'ukuri ivyotuma umuntu umenya ati uyu muntu yaje ava mu Cankuzo cangwe yavuye mu Kirundo turaberera dusuzuma amadosi y'abantu baburanye n'abataburanye ivyo rero tuvuga yuko haba hari mu gusamara kw'abana bariya kuko vy'ukuri dushobora kumva umuntu amaze imyaka 200 atarashika imbere y'umucamanza ataranabona umucamanza wariwe wowe ukamutunga nkibuye riri ngaho onya kandi vy'ukuri waravye na jewe sinahora nkunda gukora amosozi ndababonye narabonye vy'ukuri ko nihebuye aho rero twovutebura rero ni ku wa mwete se barundi avuga nitugira umwete umuntu agipfungwa tumenya ati uyu muntu mbega umushikiriza amanza yamushengeje ya misi arekuriwe yamushengeje imbere y'umucamanza igihe rero umuyobozi w'ibohero aba ari umuvyeyi ajeje kwakira aba amaparike azanye n'abandi nawe rero by'ukuri tugiye gusaba hamwe umuyobozi w'ibohero azosanganwa abantu bene abo maze imyaka nk'iyo by'ukuri nawe nyine acakurikirana kuko aba yafashije mu gufasha bwa butungane butariko burakora neza kandi we yategeza kuba umuvyeyi mbere umuyobozi w'ibohero tunabibutse yuko ari umuntu ashobora guporoporeza umuntu yigenza neza naho baracira imyaka ingana iki uwo muntu akamuproporeza ati nyakuba nisi mbonye ukuntu naka yigenza uyu muntu yarihanuye turabona ko yosubira mu gihugu ivyo rero habuze ishaka kuko uravye ibihumbi n'ibihumbagiza biri mu mabohero iyo haba hari ishaka nk'irya se barundi haba hari ishaka nk'iri ryacu twiyumvira tuti ineza y'umunyororo kandi dukunda igihugu cyacu tugikundishe n'abandi aho tuba two abanyororo bose baba bafise
ubuze ati ubusigaje imyaka 2 atahe umaze ikiringi iki niki byose ubifise mugabo ugiye usanga umengana gushakisha ugiye ukaraba mu madosiye hari nayo babura ugasanga ngo amadosiye yarazimiye ivyo byose rero urumva ko harimo ubusamazi no kudashaka muri ntabariza muti harimo ubusamazi imbere usanga harimo no kudashaka kugira ngo kumure umwe wari wese yaratezwe gukora ikicanye kiriya kugira ngo mu buzima bw'umunyororo bworoherezwe uwo muntu ntabe yagikoze mbwa kandi hariho ubugohe bw'amaburiko burategwa mbere n'ibihano bikajamwo Jean-Marie Nshimirimana murongo ntabariza umukuru w'igihugu c'u Burundi aherutse mbere gukura mu mabanga bamwe mu bari bamwegereye bakora mu kukirimba muri presidence babwiza yuko kumure hariho muri bwa kwa gukora umuntu ajejwe hariho abatakurikije amategeko ko byateza kugenda muri kugwa ry'abanyororo bari bagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu nyene mwakiriye gute rijya kugwa mu mabanga rya bamwe mu babwo ko batakurikije ibintu ko unyenyeri yabitegetse ubwa mbere na mbere nari navuze nti agateka kazina muntu kari kuri jewe kari no kuri wewe igihe rero ushinzwe amabanga kandi ukashingwa n'umukuru w'igihugu cyangwa ukashingwa n'uyu n'uriya ubwa mbere ho nuko twobanza kugira umutima w'ubuntu uwo mutima w'ubuntu uratuma uza gukora ibintu byiza ukiyumvira ati ko mbaye umwizigirwa mu miliyoni 12 je bakabanjeje ati nije ndi umukuru w'umugwi ugiye gusuzuma amadosiye y'abanyororo hanyuma ukaba ufise ekipe wahawe iyo ekipe nuko daboroho banza kubumvisha kumutima w'urukundo baronse ubutumwa ubwo butumwa kandi ari ubutumwa buremereye namambwira na jewe aba bene wacu dukorana mu mabohero mu by'agateka k'abanyororo nti ideje byose nimbugiye mu mpimbi ibohereye cyangwa ririye cyane ubu butumwa umenye kugiye gukorera Imana kandi usome rya jambo rivuga ngo nari mwibohero Rwanda rero igihe rero se barunda guhaye amabanga simvuga kuri uyo mugwi gusa jewe mvuga nti nabari bo bose yahaye ubutumwa bakaba atariko baraburangura neza nababogoze abashire mu kibanza bakwiye naranabivuze ku igenekezo ya 27 z'ukwezi guheze nti se barundi fata ingingo zose zishoboka uhabwa n'ibwirizwa shingiro n'inguvu twebwe abene gihugu twaguhaye kugira ushireho indongozi nziza indongozi zishobora gutunganiza abene gihugu ata kuko igihe cyo kurira carabaye igihe cy'uko abantu baboroga carabaye harabe igihe cyo kwiyumvira ati mbega ndumurundi cyangwa nduwande rero nitwoguma muri ivyo naravuze mbere ndanabibutse ko navuze nti birakwiye kuva mu mashi bikaja mu migere rero je ubwanje ndamuteye intege kandi nsubiye gutera intege ingingo zose afata ziza zigwanira ineza y'abene gihugu izo ngingo ndateka muna mwese tuzishigikire kandi by'ukuri igihe cyose abantu bashize hamwe bakaje umutima n'inama bakaje ingingo n'inama ibintu biraja mu biratungana rero aba bantu rero baraye bafashwe mbere ubu tukaba tuzi yuko bamaze gushika ku Musaga by'ukuri zijya ngingo yafashe jewe murazi ko inzana nayivuze ko ndi warashinze komisiyo iyo komisiyo harimwo abanyamanyanga n'abandi beza kuko ntushobora kuba wahawe ubutumwa nk'ubwo uca ugenda mu bantu bigorewe b'abanyororo ngo mpamaheraya idosiye yawe ngo dusanze ufise amamiliyoni menshi none imbere yuko tukurekura ngo duhaya naya ivyo birababaje beho umuntu amaze imyaka 12 apfunzwe apfungiwe ayo mahera ubaca yakura hehe ivyo batavyiyumviriye rero turashimiye Imana ko yabarayigaragaje ineza y'abanyororo ko aho nakaborogeye nkavuga nti muntu uri kurarenganya umunyororo muntu uri kurarenganya imfuvyi muntu uri kurarenganya umupfakazi ejo hawe ntahuzi ushobora kwisanga muri kije kibanza warungitsemwe uwo muntu w'inzira karengana ibintu biriko biraba urasanga abantu bagirijwe ibintu binabiriya ukiyumvira ati none uyu harabaye amatohoza kugira umucamanza rindagera kwingingo yo gupfunga aba bantu cyangwa yo kubahana rero twebwe mwishame ntabariza nukuri igihe cyose
ho bari abantu bashaka konona ineza y'abanyororo abo bantu ndibafatwe kandi ndibaza ko mujya mugwi wari washinzwe atari bajya gusa harimo n'abandi kandi nibabandanya barondera bazobona ababijejwe yuko batari bajya gusa harimo n'abandi rero tukavuga tuti twebwe nk'abagwana neza y'abanyororo n'imiryango yabo umuntu wese waba umushikiranganje waba procureur generale waba nde by'ukuri fata ayo mabanga baguhaye nk'umubyeyi utunganirize umurundi n'umurundi kazibe n'umunyamahanga ari muri kino gihugu mugabo by'ukuri tureka akarenganyo tureke n'ibyo bitesha banga kuko ntaho bizotugeza tugumye muri izo nzira. Ikiganiro ni dukunda Burundi kuri radio Irebe FM mumbise ko mutumire yari Jean Marie Nshimirimana rongo yishiramwe ntabariza rihanira agateka ku munyororo na ku muryango wiwe. Bega abo bantu baba bavuye muri iyo minyororo itandukanye bageze bakaja mu buzima butandukanye mu bakwikirana gute inyigisho zabo zirahari kugira ngo bumve yuko ubuzima atari buryo babayemo mu mpimba canke mu yandi mabohero ariko kandi hanze hari ubundi buzima bo hamagarira gukora kandi mbere no gukunda igihugu cawo cabibarutse. Mu by'ukuri iyo umuntu avuye mu ibohero murabona yuko aba ari nk'umuntu yari ariko araja bukuruzi rukamuhatsa ashitse ku nkombe arashobora guca aririmba nk'aya ndirimbo abisirayeli bahejeje kujabuka baciye baririmba. Niho rero tuvuga tuti twebwe nk'ababaye mu izo ngorane na twebwe twarabonye igihe twava mu ibohero by'ukuri twariruhukije. Niho rero tuvuga tuti uyu munyororo cyangwa uyu muntu avuye mu ibohero nashaka tubitandukanye. Hariho umuntu ava mu ibohero akiri umwere no kuvuga yuko yarashengejwe n'umushikiriza manza hanyuma sentare ivyo umushikiriza manza yamwagirije ugasanga ivyo bintu sentare ntavyibonye imwambitse zera urumva uwo aba akiri uwera. Naho yopfungwa imyaka irenga 3 cyangwa 5 naho yo barafise akazi kariya kubera yakora mu kazi ka leta arasubizwa mu kazi kuko mbere na yama n'uburyo n'umushahara yateza kuronka uwo mushahara we barawumuharurira. Urumva uwo rero apfunguwa akiri umwera sico kimwe n'uwamaze gucirwa urubanza. Urumva wasotse akiri umupreveni ntaba arabakondane. Rero igituma mvuga nti iminezero ntisa umuntu arekuwe yari umukondane yaraciriwe urubanza urumanza zose zikaba ntabanduka uwo abasigaye arangamiza ijuru ahamagara Imana ati Mana hano niwe ndindiriye. Ariko icyo dukundira rero Imana na irakunda abantu bayo bose itibagiye n'abanyororo. Aho rero uwari mukondana atashe impanuro ya mbere twomuha tumubwira tuti urabonye ko naho utahiye ko wababutse kuko biba byumvikana yuko wamaze kuba kondane hariho uburenganzira utabugifise. Uwo rero by'ukuri abo byo twagiye turabona iyo bavuye mu ibohero baravamo ikintu kuko hariho ibintu tudashobora kubahenda. Nibutse n'abantu burya ibohero ni nk'ishuri, ni nk'ishuri rakwigisha ukatahura ibyo ari byo byose. Jewe ahantu nahora nidegembya nari mfise abagenzi bangana gutya mugo nta numwe anshitseko ngiye mwibi byago. Uwo muntu rero yavuye mu ibohero aca amenye ukuntu yigenza. Ari nayo mpanuro tubaha igihe cyose ngendeye amabohero ndababwira nti iyo umuntu avunitse niwe amenya ukuntu acumbagira. Utashe naho uze wirinde icyo gusubiza mu iryo bohero. Niho rero duca tubona yuko hariho abantu mu kibano by'ukuri iyo umuntu apfunguwe bamufasha muri ibi na biriya ugasanga by'ukuri uwo muntu ubuntu bwiwe arasubiye kubona yuko abusubiranye kuko bigiye uri mu ibohero kujya kugira bemere ko ukiri umuntu n'ubuntu ukibufise
si bya bose uwemera ko aba agifite ubwo buntu umuntu aba yaragira ubuntu n'Imana muri kisekewe cyangwa muri kazoza kiwe akaba afite ukwizera mugabo yari umuntu rero yihebura ni babandi uzosanga baca baja mu kunywa imogi kuko urumogi mu mabohero zirabayo ugasanga aranyoye n'ibiyayuramutwe abo bantu rero gusa kugira ngo biyibagize ubuzima baba barimo ariko uwo kwibagiza ubuzima ntiyoja kongera isi no gusongera isi bahubwo kuko urumva ivyo bintu biza kugusaba amahera ayo mahera nayo nyene urazi umuntu ari mu mabohero mu ibohero nta mahera bafise nta mwimbu buri ntaco yungura aho yimbura uretse yuko bica bituba n'ubundi hahamukira ugo rumogi cyangwa ivyo biyayuramutwe atari naronke amahera yo kubigura bica bituma rero no ngaho mu ibohero acakora izindi ngeso zo kwiyumvira kwiba abagenzi biwe kugira aronke ivyo bindi aho rero niho tuvuga tuti by'ukuri umuntu atigiye ingeso iyi cyangwa iri hariya mu ibohero yatashe aravamo umuntu muzima ivyo turanabishingira intahe kandi turashinga n'intahe muri bijya bihumbi 10 n'ibindi biri mu mabohero novuga yuko abashika 7,000 arabera abantu badendekanirije utuntu bakabadendera kumva baheza bibaza ati bashikuje Jamari bo barabere gute kandi bakaguma ariyo bari jewe sinshikuje igituma nto bashikuje no bikubwira ubu ubucamanza hoboneka ubucamanza nk'ubwo se barundi yipfuza ku barundi bagacira imanza neza ziroranya barundi nta bijya bihumbi 10 na bingahe byo guma mu babohero kuko turazi neza abantu kuntu baremenanirizwa ugasanga hagezaho umuntu aba umunyacyaha kandi atacayigeza akora aho niho tuvuga tuti nukuri abera bariyo kandi turanabazi usanga gene twebwe tudafise ubushobozi bwo kurekura turabizi barabitubwira bakanatubwira amarementanyi yo yabereye ibyo byose kwataca tuba dufite tubikorako turavuga mugabo namamvuga nti turi umuntu arasemerera amenga ibyo avuga n'ibinanga mugabo uwo bishikiye arateba akabibona iti iyo menya sindenganye ari na hamwe navuga nti by'ukuri kubwira umuprokera abe prokerere yobanza guca n'imiburiburi amezi 3 mu ibohero akaba ari yagirira abariho yimenyerereza niho yagiye kwiga ubuzima babayemo ego niho yomenya iyagira rungika abandi ukuntu hameze ico ciyumviro twe twaraciyumviriye kandi hariho nabandi bantu twumvise babisaba babisavye ati ivyo byose umuntu kuba procureur yobanza gaca hariya arungika abandi Jamari nshimira Imana nibuze kandi ko murongo yishiramwe ntabariza rivugira abanyororo mbere rigaharanira n'agateka k'imiryango yabo turiko turegereza aho tuja gusozera kino kiyago cacu mwishiramwe murongoye muri bwa cagi kuba rero cyo kuvugira abo banyororo nyene n'imiryango nizihe ntambamye mukunze kugira mu gikorwa mwihaye ubwa mbere hoho murazi uri kuragwanira agateka kazi na muntu hariho abatakubonamwo ivyo uri kurakora na cyane cyane murazi yuko iyo hari umuntu yagirizwa abafise ivyo bapfa n'uwundi iyo uvugiye rero uwo muntu yagirizwa ntuvugire n'uwo muntu ubona yakorewe ico caha ucumenga urabogamye mugabo twebwe ico twihutira turaba kondisiyo umuntu agiye kubamwo mbe umuntu yagiye gupfungwa ntahombye umuryango ari we yasuma murazi mw'iki gisagara umugabo niwe keshi yiruka arondera umuryango arabandanije je ndakurementanirije Jamari nti wewe hirya yejo narakumvise uri kuravuga nabi abacangwe bariya uwo ndabibwiye kubera afise ingufu we baciye bakurenganya bakunyarukanye kumusaga ukwezi kumwabira 3 wari ufise naho uyungunganya aho barakwirukanya akazi karaheze birumvikana rero yuko ico gihe muri nyamwanya twebwe mwishame ntabariza turiko turakuvugira usanga umenga turiko turashikuza ngo kandi mu kurangiza tubashimire murongozi w'ishyirahamwe ntabariza ku mwanya mwahaye radio Irebe FM mu kiganiro dukunda Burundi mwakoze kutwitaba